Kwibuka abaririmbyi bitavye Imana ni insiguro idasanzwe ku miryango yabuze ndetse no ku gihugu kuko basize ubutumwa budasaza, ari naco gituma leta yari ikwiriye gushiramwo inguvu igashigikira igikorwa co kubibuka. Bivugwa na Celestin Niyoyandemye, umwe ari mu mugwi w'abateguye igiteramo co kwibuka abo bitavye Imana Sauvabe Agashitsi. Iki gikorwa kirahambaye cyane kubera yuko kizokaburira abantu bose bakiriho b'abaririmbyi kugikunda, kubera yuko ukiri muzima uba ufise impano yo kubona ibiri ku isi, mugabo akaba ari uwundi yagiye atariko arabibona. Rero duhamagara imiryango y'abo bantu bitavye kugira batahure ivyo turimo kandi babone yuko abantu bitavye batagiye bakiriho, kuko barafise ababashigikiye aribo twebwe tukiriho. Nico twakoze kugira ngo tubafate mu mugongo, dufate mu mugongo imiryango ikiriho, kandi twebwe dufate mu mugongo imiryango yabo ikiriho. Twebwe ico twakoze no munsi twari kugira ngo dutere imbuto, iyo mbuto izoshobore kwama, hanyuma abafise ubushobozi n'uburyo nabo bazoshobore gukora ikintu kugira ngo tureko twotera imbere. Aho rero niko mvuga, abafise ubushobozi n'uburyo ni leta niyo yateza kubifata imbere yacu, mugabo twebwe twabifashe kugira ngo ejo hagira abandi bazobifata mu mugongo. Turasabye ko leta yokikubita agashikaza nayo ikabona yuko turiko turondera ineza abaririmbyi, kuko barafise ubutumwa batanga ku bantu no ku gihugu. Aster Rugamba arongoye Rukinzo Live Band nawe nyene ati abo baririmbyi bafise byinshi bamariye igihugu, nico gituma tutobibagira. Anavuga intambamyi ahanini bagize mu gutora intatemwa zabo baririmbyi. Icyatumye tuyumvira kino gikorwa nuko twabonye neza yuko abaririmbyi bitavye Imana barasize message zidasanzwe kandi mbere ziriko zirafasha abantu benshi no munsi. Bikagaragara rero yuko atawo bibagira, kuko butaye akaranga abataye akabanga ko bavuga. Rero cyo gituma no munsi twashimye gutegura ico gikorwa. Rero inamba bitwahuye naco gutegura ico gikorwa ni inamba novuga nyinshi cyane cyane, impamvu twahuye nazo ku mpanda kugira ngo dushobore kuidentifya imva z'abantu dukeneye. Cyabaye ikibazo kidasanzwe, twazunguruka cyabaye gikomeye, ariko Imana yadushoboje turabishikako. Ikindi gikorwa navuga kitari coroshe nico twakoreye kuri Don Bosco, bivanye n'imvura itatworohereje, bivanye n'ukuntu tutari tuzi ko dushobora kuronga public, ariko byarangiye bigenze neza. Twarose abantu benshi dushobora guha inyigisho zijanye n'umuziki w'Uburundi, inkomoko ndetse n'amerekezo n'indero twokoresha muri uwo muziki. Igikorwa co kwibuka abo baririmbyi cabaye kuri uwa kabiri Munyonyo umwaka wa 2024, kikaba catangujwe no gushira amashurwe ku ntatemwa zabo bashoboye kuronka hamwe n'inyigisho zatanzwe mu bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi ku ishuri rya Don Bosco riri ku Buterere, gica kirangizwa n'igiteramo.